Ikaze bakunze imbonesha kure ya Look Media bakunze ibiganiro ca Look Sports kuno musi wa mbere n'amakuru menshi y'inkino tubafitiye agiye aba muri weekend mu Burundi canke mu makungu. Nivyo Anelo His ndongozi mu bamubizi ndi kumwe na Ngurirwa Ene Darne ndakuramukije. Ndakuramukije Chris naramukije namwe gukomera dukurikirana. Ya ni iganiro ca Sports kuno musi tuje kwashikiriza amakuru y'inkino avugwa mu Burundi ni umugwi wa Flambeau Centre umaze kubitahukana igikombe c'umukuru umukuru w'igihugu mu Burundi. Inyuma y'imyaka itatu uwo mugwi uriko uragerageza twaciye igikombe ushika mu nkino za nyuma ariko bidakunda uno mwaka waje kuba ugitwara muri derby y'intara ya Gitega imbere mu gwa Musongati imbere y'abakunzi benshi cyane mu ntara ya Gitega kuri stade Ingoma hari ku munsi wa gatandatu tuza kuva hano mu Burundi twerekeze ku mugabane wa Buraya n'amahiganwa atanu yose yaje kuba arangira English Premier League, La Liga Santander, Serie A n'ayandi yose atandukanye yaje kuba arangira. Ubona ko ni amakuru y'inkino atandukanye ariko arahavugwa hirya no hino nibaze ko natubone tumire amateka duheze tugaruke nido n'ikiganiro cacu. Hari ku munsi wa gatandatu kuri stade Ingoma nuvuga ngo yari derby canke ni derby yo mu ntara ya Gitega. Ni derby yo mu ntara ya Gitega ibiri yo mu ntara ya Gitega umugwi wa Musongati ndetse n'umugwi wa Flambeau Centre niwe yarashitse mu rukino rwa nyuma bwo muri Coupe du Président umwaka wa 2025 hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Uno munsi ubona ko mu ntara ya Gitega umupira w'amaguru uri gutera uduga ku rugero runini cyane ubona ko n'imigwi ibiri yo mu ntara ya Gitega yashoboye guhurira muri finale. Tumaze kumva umugwi wa Garage Express wamaze kuba uronka itike yo kuja mu cyaro ca mbere mu mwaka uza wa Primus League. Imbere nico novuga yuko ni stade Ingoma iyo iramutse yakira nk'urukino ruhuza nka Musongati cyangwa na Flambeau Centre ubona ko ari stade Ingoma n'abakunzi bayo baburaho bicara. Ubona ko urukino gogo nta n'amafaranga yarihishwe bari kwinjira ku buntu. Kwari kwinjira ku buntu ubona yuko hari aje n'aba personality benshi umukuru w'igihugu Deveriye n'abandi benshi bari bagiye batera iteka urukino. Bavuga yuko ari urukino ruba ruteye igomwe ku bantu baba baje kurukurikira. Ni Flambeau Centre yavuye yinjiza igitsindo ku munota wa 79 cinjizwe na Foster Pilau. Bavuga yuko ari Flambeau Centre nkuko mwabivuze inyuma y'imyaka itatu iragitahanye yakigerageje kuva kera. Ya nani uno musi turi mu mupira w'amaguru mu ntara ya Gitega. Uno musi ni imigwi ibiri Flambeau Centre na Musongati yahuriye muri finale. Ni Flambeau Centre yajeje ihiganwa iri mu kwandi baza ca gatatu nimba Primus League ca gatatu. Numugwa Musongati nanye rutari kure nimba tari wari muri ya kane. Mu gwa gatatu no wa kane muri Primus League yose iva mu ntara ya Gitega. Uno musi ikombe c'umukuru w'igihugu gitashe mu ntara ya Gitega. Uno musi umugwi wa Garage Express wamaze kuronka itike uzokina Primus League mu cyaro ca mbere ku mwaka mu mwaka uza nk'iki. Bivuga ngo tuzoba tugiye kugira imigwi itatu iva mu ntara ya Gitega iri muri Primus League. Umupira wa Gitega, umupira wo mu ntara ya Gitega no musi umupira w'amaguru. Football ubona ko iri kwiyaje kundi rugero mu ntara ya Gitega. Football novuga ko gori kasubirana urugero yari ifise mu myaka kera. Kera twari tuziza Musongati za Zebre ni ekipe zagiye zisubira inyuma ariko urabona yuko haraje na za message Gitega ariko zagiye zisubira inyuma ariko urabona ko muri imyaka novuga yuko abantu abanyagitega bari basanzwe bafise urukundo rw'umupira w'amaguru cyane ko ubona iyo hakina na Musongati cyangwa Flambeau Centre cyangwa na Garage même ubona yuko hari abafana benshi baza kwitabiriye umukino. Novuga yuko ari urukundo abanyagitega basanzwe bafite urukino rw'umupira w'amaguru muri mu bisanzwe eka n'izindi nkino mu bisanzwe basanzwe ari abantu novuga ko bari athletic bakunda ibintu by'inkino. Yego ya no mu mwaka weze nkino muri Première Division derby Musongati Message Ngozi ba Flambeau Centre Musongati. Muri Deuxième Division naho nyene hari derby ya Musongati Academy na Garage Express. Nuvuga ngo abanyagitega nurako amaderbe bamwe amaderbe menshi imigwi nuvuga ngo shaka weekend n'imiburi bashaka weekend abaho ekipe iri kwiyakinira kuri stade Ingoma. Nico gituma navuga yuko muri aka kanya ntawo hari ariko stade Ingoma ari mu ma stade ya mbere ngaho iwacu Burundi yakira ko na match zikomakomeye eka n'abafana benshi. Yego kiretse iyo twovuga yindi ni stade yo mu Cibitoke eka na stade yo Makamba. Ya uno musi rero muri Primus muri Coupe du Président uno mugwa Flambeau Centre. Uno mugwa Flambeau Centre nyaza ko hano mu Burundi muri no migwi iri kuyakina Première Division dufate mu myaka 5-6 yeze naza ko numwe mu migwi hano mu Burundi iri consistent ku rugero rwo hejuru iri kuri top niveau. Sikuvuga no kuri top niveau novuga ko n'abatwara Flambeau Centre baramenyeteje football. Nico nyene gituma iguma kuri top niveau. Baragerageza kwivisa cyane muri Flambeau Centre. Ubona yuko na effectif ya Flambeau Centre imwe mu effectif muri aka kanya zibye cyane ngaho iwacu mu Burundi.
yego kiretse twovuga yuko nkindi naho ekipe yayo Makamba igeno yo yaratwaye igikombe si ekipe yo ifise effectif yo bisumvye ya Flambeau du Centre muri akaya ni effectif ifise ona yuko ifise abarundi ariko n'abanyamahanga bamwe bava ngahe wacu muri Congo hafi mu Rwanda uvuga ko ari Flambeau du Centre ifise effectif novuga y'amahera menshi bagerageje gushiramwe uburyo bwinshi kugira barabe itanga umusaruro nayo irabikoze muri aka kanya iratwaye president mugabo urabona ko ni muri Primus League iri mu ekipe ariko arahiganwa cyane urabona ko iramaze imyaka 5-6 itarenga mu bibanza bitatu vya mbere nico ni ikintu novuga ngo simigwi no musi misaje ngo ntivyakunze imyaka yose no ko twabonye iri muri all top 5 no musi Vitaro yaramaze igihe itarimo muri ntuzera no musi Egno yaramaze igihe itariko iraboneka muri bitatu za mbere no musi migwi ariko nako no mugwa Flambeau du Centre uguma uri ngahanye ndibuka ko ni iminsi myinshi byaheze itakaza igikombe ku rukino rwa nyuma novuga yuko ari Flambeau du Centre bagiye bara ko tungonongono tugena tuhaba bagogeza kuza baradutorera inyishuhoro bwa ego twizere ko no musi ni Flambeau du Centre igiye guserukira uburundi muri Confederation Cup ni Flambeau du Centre igiye kwerekana imagine dufate ino migwi yose Flambeau du Centre na Ignoire novuga ko Confederation Cup na ubugwego rugezwe ko nevuga yuko Flambeau du Centre afite amahirwe yo guhiganwa n'andi ma equipe tukana duhubona c'est vrai ntitwovuga ko ifise abakinyi effectif nini cyane cyangwa experiment ugereranije n'andi ma equipe usanga duhana imbibe cyangwa ari mu ngahe wacu muri Afrika ariko nizera yuko ari Flambeau du Centre nyene nk'abarongozi barabona n'igikombe bagiye gukiniramo nibo babona n'abakinyi babereye cyangwa bakwiriye kugira Flambeau du Centre ishobore guhesha icubahiro novuga iyo nyene n'abakunzi bayo n'igihugu cyose n'igihugu cyacu uno musi ni mugwa Musongati witwa Omar Ntakagero umumenyereza w'umugwa Musongati amaze igihe kinini cyane ariko aramenyereza imigwi ikomeye hano mu Burundi azwi cyane muri football y'u Burundi ariko no Omar Ntakagero gushika no musi nta gikombe na kimwe arashobora kubatwara igikombe gikomeye mu gihugu championnat cyangwa coupe du président cyangwa nta gikombe arashobora kubatwara ese musi mugwa Musongati tuvuge ko atakaje kino gikombe gute kuko uravye sezo bagize sezo nziza cyane novuga yuko ugiye kuraba urukino barakora kino urabona ko urukino abantu bose ama equipe abiri anganya ingufu novuga n'igitsindo cabonetse kuri erreur y'umukinyi hagati yashobora guta umupira hama nkuko vyama bigenda ubundi nawe arasiza occasion sinovuga yuko ari malchance novuga ko ari malchance ya Omar Ntakagero kubera usanga n'ama equipe agenda amenyereza n'ama equipe afise neza cyane abafise abakinyi beza staff nziza eka n'uburyo babufise ariko kabona yuko ari Omar Ntakagero agera mu kibanza ca kabiri ikibanza ca gatatu mbere kenshi usanga ari muri top 4 ariko ikombe kamunanira yego no mustere twizere ko Egnoir igiye muri CAF Champions League twavuze ko twimenya Flambeau du Centre igiye muri CAF Confederation Cup twizere ko zigiye mu mwaka uheze ntivyakunze mu mwaka uheze wari umugwa Rukinzo n'umugwa wa Egnoir yari Rukinzo na Egnoir nizo zaserukiye Burundi eske uno musi ikintu cambere novuga yuko ntuna ama confederation cyangwa aya ma championnat tugana dukina hanze y'igihugu cyacu cyane nkaya duhuza muri Afrika urabona ko ari ama confederation urabona ko ari championnat abantu benshi baba biteguriye izi equipe duhana imbibe zaba zo muri Tanzania zaba zo muri mu Rwanda Congo zirashamwe ziri investisa ama equipe yabo zirashamwe uburyo zirarondera abakinyi zirakora ama recruitment agiye akomakomeye kugira zishobore gushika kuri hashoboka natwebwe effectif dufise simbi ariko ni effectif zikuriye experience y'abakinyi bamaze na cyane n'abakinyi bamaze kuzikinamo gukina nk'aya ma competition bamenyereye bafise novuga akanyeri gabo kayo ma championnat bagenda bakina kubera urashobora gusanga equipe ikomeye ariko ikabura novuga abo kanyeri gabo kabura abakinyi bavuga ati ega anye si muri Primus League anye utsinzwe rimwe y'ubutashi ntabi bavyumva ntabikurikira novuga yuko abakuru b'imigwi barakwiye ko investisa muri iyo mikino muri ayo ma equipe yabo arakwiye kuzana abo bakinyi bafise ako kanyeri gabo novuga akanyeri gabo kukuza gukina nyene ayo ma champion ariko naza ko ikintu ca mbere ni ikintu kijanye n'uburyo naje kuba mbona muri no weekend ari umukinyi mu Burkina yahora kina mu Young Africans mu gihugu ca Tanzania Aziz Stefan nuvuga ngo muri Tanzania yahembwa $20,000 ku kwezi
par mois uno musi agiye mu mugwa wa Wydad Casablanca mu gihugu ca Maroc agiye guhembwa $40,000 par mois ubona ko n'umugwa wa Casablanca uri kurayirondera umukinyi yitwa Cristiano Ronaldo biravugwa ko president bariko bavuga nibaza ko na marimere yo ku rwego hejuru ariko uno musi uno Aziz $20,000 par mois muri Young Africans agiye guhembwa $40,000 muri Wydad Casablanca recrutement ni $1 million prime à la signature ni $300,000 umwaka wa mbere $300,000 umwaka wa kabiri $300,000 umwaka wa gatatu $350,000 uvuga ngo ndibuka igihe kimwe twigeze kuba dukora ikiganiro no witwa Sabo Paris numenyeza mu gwa Vital yatubwiye tara mu Burundi nari ndamaje ati eske mu Burundi umupira ushaka gutunga umuntu ngati umupira ushaka gutunga gute umukinyi wa mbere ahembwa menshi mu Burundi ahembwa $500 by'amarundi abandi ntako ahembwa $40,000 ku kwezi natwe tuko duhemba abakinyi $500,000 Burundi novuga yuko uburyo ku ma ekipe no kuri bigo bigenda bitandukanye plus igihugu gitera imbere plus ariko kumva ico muri iki gihe uburyo butaraza kuboneka tube turarindira ivyo kwizera imisaro myiza mu mahanga mpuzamahanga oya rashaka gushaka ama prime de match abashaka gushaka ama prime de match kugira umukinyi yitange do plus ni ubonye urukino wagenze neza nk'uwo Flambeau du Centre yaratwaye ku by'ukwezi abakinyi barakwiye kwiyumvira ati twabashimira gute kajyanye ni babahaye ono ekipe ni ekipe kuko urona ni envelope $15,000 si envelope yo kwira abakinyi bose naho yabagaburira bose ntibona ko nta kintu kimwe kirimo nta kintu kimwe kirimo ni hamusa nk'umukinyi bariko baraniganira 200,000 uravyumva ariko ico niyumvira barakwiye gushaka ama prime de match naho umushahara bari mutoyi ariko prime de match bihari bavuga ati mutsinze hariho gasase katumira ka 200,000 kaburindwi karashobora gutuma umukinyi avuga ati etegezo tezo gutsinda tutegezo kurumva kuduza niveau iwacu nibyo birashobora gutuma abakinyi bitanga do plus narijyaho bagiye ukina nk'izi za Champions League cyangwa Confederation Cup ubona yuko na ekipe bayatsinze habwa amahera menshi bakabadogirizako nimba bavuga ati ni izi championnat mugiye gutsinda uko tuzobaho uko ege noire ndayikunda cyane ndayikunda kubera sinovuga ngo ndayikunda en tant que fan gusa ndakunda organisation yayo ni organisation ituma umukinyi yisanta yuko ari faisant partie de l'équipe yego ari faisant partie de l'organisation même ku buryo kumwe bamufata cyangwa ku ma promotion bagenda bamuha buhoro yego Abakuye ko aravuga hano mu Burundi ni Flambeau du Centre yitahukanye igikombe cya Coupe du Président edition 2025 miliyoni 15 nk'agashimwe herekeje n'igikombe umugwa Musongati miliyoni 10 ubona ko nubwo ubushimwe bwaje kuba butangwa igikombe citiriwe umukuru w'igihugu umugwa wa Flambeau du Centre ukaba ugiye guserukira u Burundi muri CAF Confederation Cup Aigle Noir ikaba igiye guserukira u Burundi muri CAF Champions League n'amakuru akora avuga hano mu Burundi rero reka tumira amateka tweze tugaruke nido twerekeza ku mugabane wa Burayi. Reka tugende neza twerekeze mu gihugu cy'Ubwongereza ni English Premier League yari kundwi yayo ya 38 indwi yayo ya nyuma muri uno mwaka w'inkino w'2024 ushira 2025 twaje kuba tuvuga ku munsi hari ku munsi wa gatanu tuvuga ati ni wahe mugwi uje gukina Champions League kuko ibindi byari byaraheze ikibazo cya mbere cya kabiri byari byaraheze zitatu zikoroka zari zaramaze kumenyekana imigondera ibintu bikomeye cyane yari imigwi ikondera Champions League top 5 uno mwaka muri English Premier League yaje ko imenyekana n'umugwi wa Manchester City mu kibanza cya gatatu umugwi wa Chelsea mu kibanza cya kane umugwi wa Newcastle United mu kibanza cya gatanu navuga yuko nta gitangaza kirimo muri aka nta gitangaza kirimo twavuze yuko Aston Villa ishobora gutsinda Manchester United ariko urabona ko bitakunze ni Manchester United navuga yuko yari ifise ishavu kuri defeat yari yagiye muri Europa ikagenda vyigaragaza ko ni na Nottingham Forest iyo yatsinzwe na Chelsea nibona ko Chelsea nayo yari ifise ishaka bamaze imisi b'investisa cyane muri effective yabo kandi Champions League novuga nico gikombe cerekana kameme yuko ekipe wawe iri kuri niveau international ni najya mbere bagiye muri Champions League kuva uno witwa Boeri aje kuba umu boss mu Chelsea ubona yuko ni imyaka itatu y'ama investissement menshi ni imyaka itatu y'ibikorwa byinshi ugerageza kuzana abakinyi bakomakomeye hirya no hino ku mugabane ukora ama recruitment hirya no hino novuga yuko umusaruro nibaza ko kuri Chelsea muri aka kanya wowe utanguye kuboneka si maximum ariko do minimum baratanguye biriko biragiye no musi baracari no muri finale bari igikombe cya Europa Conference League yego ni baracayirindiriye ariko novuga yuko
ni Chelsea utugiye kubona igarutse muri Champions League. Ni Chelsea novuga yuko nawe nyene president wa ekipe agiye gusubira mu gushira hamwe andi mafaranga kugira arabe yuko Chelsea yogera kure hashoboka na burya indinganizo shasha ipermeta kuri ekipe yubiri capable gushika kure hashoboka. Yego. Ya no musi niyo migwi twako tubavuga ni Liverpool, ni Arsenal, ni Manchester City, Chelsea ndetse na Newcastle United. Eske uno musi twitege iki muri Champions League mwaka na Tottenham Hotspur? Tottenham Hotspur. Twitege iki muri Champions League mu gice bwongeza mwakuze? Imigwi itandatu muri Champions League. Novuga premièrement yuko bimaze ku imigwi itandatu ni chance nyinshi zije kuri côté Angleterre ko ibona yuko igikombe gitwara kubera n'ama equipe novuga yuko ari bien organisé muri aka kanya. Ni Arsenal imaze kwerekana yuko muri aka kanya ifise effectifs ziza kandi ishoboye guchallenginga muri Champions League. Ni Liverpool naho iriko iratakaza abakinyi bamwe muri aka kanya nayo nyine igerageza kuyubaka kugira ishobore kuraba yuko mwene yobigenza. Ni Manchester City ivuye muri saison décevante novuga kuri yo. Ni nyuma y'imyaka itari mikeyi ariko ni Pep Guardiola benshi yafitiye icizere kubera novuga yuko ubunye championnat zigiye guhera agiye kuraba abakinyi bakenewe abari bagumaho abadakenewe nabo bagenda berekana mu muryango amagire n'amarako kwituma novuga meza. Ni Chelsea yari maze imyaka ishika kuri 2-3 iterekera iganwa muri Champions League. Ni Chelsea muri aka kanya ifise effective novuga ko tari no ifise abakinyi beza ifise ba Nicolas Jackson ifise ba Enzo Fernandez n'abakinyi novuga bagiye kwerekana potentiel yabo nkuko bavuga yuko bari bafise potentiel nziza bagiye kuvyerekana muri Champions League. Eka novuga ko na Newcastle equipe novuga yuko abantu benshi bataha valeur yayo ariko tugenda tubona muri Premier League iri consistent igenda yerekana nayo nyine ubushobozi bwayo irafise n'umataka mwiza cyane Alexander novuga yuko nawe nyine ari mu meilleur buteur muri aka kanya muri Premier League nabo nyine baza yuko bagiye kwigaragaza. Ni na Tottenham novuga yuko yagiye twara Ligue Europa ariko jewe sinayama chance menshi sinayama chance menshi muri Champions League ariko nayo nyene ndibaza igiye kwerekana naho nayo no musaje twatwinjiye muri Mercato nibaza ko barafise amafaranga yo Rwanda Joel ntawe yijija ubunye kuko sezo irahera hama sezo iza igatangura gushasha. Twizere ko rero ni imigwi itandatu muri English Premier League nako baheruka igikombe cha Manchester City mu mwaka wa 2023. No musi tushobora kwizera undi mugwi uje gutwara Champions League reka turinde turabona ko ni n'imigwi iri kuragira amarokitima yose no musi ubona ko ni antukana amashance menshi kuri migwi itandatu muri English Premier League. Ni umugwi wa Aston Villa ku museje waje kubutsindwa na Manchester United ariko waje kubatsindwa inyuma ya Carton Rouge witwa Emiliano Martinez hakiri kare. Ni waje kuba ubura amahirwe ariko uzokina Europa League uzobona Europa League mu kaca gatandatu umugano Nottingham Forest nawo nyene uzobiri ku mugano wabara mwakuza mu kana cinzwe nibaza ko ntitwovuga ko ari ni twarabona bashavuye kuko nawo nyene bashaka gukina Champions League ariko nibaza ko ni saison iri hese kuri Nottingham Forest. Novuga après imyaka myinshi idashobora gukina novuga swa Ligue Europa canke Ligue des Champions ariko novuga ko byaheze neza kuko irashoboye gushika muri Conference League. Novuga nawe nyene si championnat ntoyi ariko uravye aho uri vraiment uravye na Nottingham Forest twatuze hareze imyaka myinshi. Nottingham Forest ku bantu batayizi Nottingham Forest igeze gutwara Champions League zibiri isa Champions League zibiri mu myaka ya kera cyane gose ariko urabona ko ari Nottingham Forest yavuye kure muri aka kanya ariko na etape ishitse ko ndibaza yuko nk'abakunzi b'umugwi wa Nottingham Forest canke abantu b'abarongozi ba Nottingham Forest barabiryoherewe yego. Ya nayo makuru aravuga muri English Premier League Mohamed Salah amaze ko twabwiye abaye meilleur joueur witwa Ryan Gravenberch basanzwe bakina muri Liverpool aba meilleur jeune joueur meilleur buteur meilleur passeur Mohamed Salah ona ko nuko igano ryo muri English Premier League yaje kuba arirangira. Reka turangiriza amakuru yacu kuri witwa Kylian Mbappé atwara Soriendo muri Real Madrid saison ya mbere meilleur buteur wa La Liga Santander meilleur buteur ku mugabane wa Burayi Pichichi Soriendo novuga yuko Soriendo yagiye ayifavorizwa novuga n'amakoefficient novuga na moyenne ariko hari umukitwa naho atayitwa atashoboye gutwara Soriendo novuga ko bantu basanzwe baraba ivya football bavuga ko ayimerita cyane Victor Nejo yarashoboye kwinjiza ibindi bitsindo bibiri ariko ntaco vyagiye kumufasha kubona ko Kylian Mbappé yari yamaze kuronka ejo yabitsinze muri finale ntiyari champion ya finale ya Coupe du Portugal baje ko banayitwara batsinze umugwi wa Benfica Lisbon
tubona yuko novuga yuko ari Kylian Mbappé, novuga yuko ari saison hejuru muri aka kanya kumugwe wa Real Madrid, nubwo Real Madrid tubona yuko ibaye yagize saison mbi uno mwaka, saison mbi cyane gose, année blanche kuri Real Madrid, ni saison iba idatahuritse ndibaza ku bakinyi no ku barongozi bayo. Uno musi ni Real Madrid ije kwindira umenyereza witwa Xabi Alonso amaze kuba amenyeshwa ko niwe mumenyereza mushasha mu Real Madrid, kandi Ancelotti amaze kuba aja mu mugwi wa SALAH muri Brazil, Luka Modric amaze kwasezera. Eske twitege iki kuri Kylian Mbappé mwakuze? Uno musi ni saison ya mbere. Eske twitege ama amelioration kuri Xabi Alonso mwakuza kuri bo Kylian Mbappé ari kumwe na Xabi Alonso muri Real Madrid? Novuga ko Xabi Alonso ategerezwa kwameliora novuga ekipe ya Real Madrid. Ni ekipe ya Real Madrid igiye gutakaza Luka Modric. Luka Modric burya naho yarashaje muri aka kanya, yari umukinnyi ari experimenté, yashaka novuga ko gutwara bajya abakinyi bayo, bajya bato akabereka ubwumene Real Madrid iri fond. Kwa Real Madrid bonesho bazi ko ari equipe de légende, bazi ko ari equipe ifise akanyerigabo gakomeye ku mugabane wa Europa, na burya ifise ibikombe 15 bya Champions League, ifise na La Liga menshi. Novuga yuko ni equipe de légende, kugira rero uje muri Real Madrid ushoboye kwigenza nkuko wigenza ugatwara n'ibikombe. Novuga yuko ari ibintu bategerezwa kukwekirikamo, bategerezwa kukwedikamo, novuga bategerezwa gutekerera impanuro. Novuga yuko ari Xabi Alonso, Real Madrid nibaza yuko agiye kuraba agahindura ibintu bimwe na cyane ku inyuma aba defenseur, karaba bamwe bagenda yinjizamo, eka karaba no hagati yaragwaye, naho nyina arakwiye kuraba abakinyi nka babiri ubisha gushiramwo, kuko urabona igenda rya Luka Modric naho yaramisa shaje, novuga naho yasubirira, wabonye ko ari umukinyi iyo yinjiye atanga difference par rapport y'abandi. Na makuru yako navuga uno munsi, na ayo makuru twa dufite nandi menshi, ariko umwanya n'amafaranga. Ndabaza ko ayandi makuru ku munsi wa gatanu Ibiganiro cha Sports, reka nshimire ngurirwa Enedare twafashanje kuyabashikiriza. Ndabashimiye bakunzi ba Ruku Media, bakunzi b'Ibiganiro cha Sports. Isango ni ku munsi wa gatanu mu Ibiganiro cha Sports nkuno munsi.